menya icyo ukwiye kuvuga, umenye n'icyo utegerezwa kubika. Hari ibintu byo kubwira umugenzi wawe, hariho n'ibindi utegerezwa kubika. Hari ibyo kubwira parrain cyangwa marraine, hariho n'ibindi byo kubika. Ukamenya ngo iri nibanga ryacu, nibanga ryanje, ukabika. Si byose utegerezwa kuvuga. Mu yandi majambo, kora bimwe abafaransa bavuga ngo avant de parler il faut tourner la langue cette fois. Mu yandi majambo buri kuraturuna wibaza mbega iki ndakivuge canke ndeke iki wa mugenzi wanje arakwiye kucumva canke nakwiye kucumva, iki ibujya parrain canke marraine arakwiye kubimenya canke nakwiye ibi bujya birasaba ko ndabibwira papa, ibi burya birasaba ko ndenda kubibwira mama. Akanwa kazocamwe ibyagezwe, akanwa kazocamwe ijambo ry'Imana, nuzokavugisha ibyo ari byo byose. Akanwa karirimba gatazira, muhe mureka kukavugisha ibyo ari byo byose. Ngo uva hakuririmba ngo ucuja kuvuga nibi ubesha abakobwa cyangwa ubesha abahungu bya bindi nyene. Oya, akanwa kamwe ntigashobora kuvamwo amazi arura ngo kongere kavemwo ayasosa. Akanwa kamwe nikovamwo imihezagiro ngo kongere kavemwo imivumo. Nimba turi abakijijwe bavuga ubutumwa bwiza, bavuga ijambo rya Kristo, ugasanga no kubesha umuntu arabeshe ngo I love you, naho ni ivyo ushaka vy'akanya gato, mugabo ukiregeza ngo nta wundi muntu ndabona asa nawe, usa n'izuba, nta muntu afise agataye keza nkawe, naho nagende nta muntu avuga neza nkawe. Iyo upfutse novume ngo namazi ariko novume ngo naho mu mutima siko biri. Usomye muri Matayo 12 umurongo wa 36 na 37, uyu murongo ndifuza ko muwumenya mukawugumana mukawugendana. Haravuga ngo kandi ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n'imwema abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'amateka. Ariko ha Bibiliya ivuze ngo yasunitswe n'imwema, n'amajambo umuntu avuga atiyumviriye gapfa kuvuga byo gupfa kuvuga gusa. 37 amajambo yawe niyo azotuma utsinda canke amajambo yawe niyo azotuma utsindwa. Hariho irindi jambo rivuga ngo umuntu wese avuga ijambo rikwiye gukuza uryumva. Ukungana kose, erega ukungana nyene muri iyo myaka yawe, urashobora kuvuga ijambo mugabo uribwiye rikamukuza, ukazumva intahe. Atujya mwana nubwo ari muto avuga amajambo mazima, yaravuze amajambo aramfasha. Nyagira uzokugayira ubukumi bwawe cyangwa ubusore bwawe kubera ubujambo uvuga butagira ikimazi, butari rishe cyangwa butagiramwe ubuzima. Vuga amajambo mazima, ntupfe kuvuga kuko tuzobibazwa. Bizoba biryosha abantu bariko baragushingira intahe kuvuga amajambo amazima.